hari ukuntu abantu baba comedy cyangwa abanyempano umuntu wese ababonye ababonamwe ubugugu ryo nanye nashatse gufuta kiya kintu kugira ngo nige wanashima na University y'u Burundi niko ndayiga umwami w'abana cyangwa umwite le roi des enfants the king of kids umufarme wa watoto hariho nakandi kayo karavuka gato bita ndegereza mu byo gukina filme navyo nyene nsa n'ubivamo kubera ko usanga nyene byabaye ngombwa ko ndabivamo kubera ko nabikuwemo nabo binshizemo nshanja muri comedy stand up nyene ukora live umuntu mutwenza nyene mubonana adashaka gutwenguka mutwenza ku nguvu yanse ku nguvu kamutwenza mu mahoro asa siniko ndabagaya cyangwa ndabakritique wumva nta bintu de special je novuga no banarakoreyeyo muri kategori ya film oya none yumvire nk'ubu kuba umuherekezi w'abandi uvuga ko bana twabaye mu city acunze umusirikare kandi umusiti agacunga afise ikibando umusirikare afise inko muri abo babiri cyangwa ubucunzo yundi wowe uravuze ngo nabona ko ndumumeyere kurusha abandi ico kandi nawe urakizi no ndazi uzikora umumenyesha makuru wa mbere asomba abandi ariko niko je ndabibona uko nibo wa mbere umpaye ikiganiro nafata umwanya nk'uyu wose ntera ntibo wa mbere usomba abandi yes mwavuga ati rero inyenyeri yawe hari ahantu ishika ugasanga iguye mu mazi rero je narakoze uko nshoboye mugabo kumbure hari habuze travail z'umurengera kugira ngo nyene zinshire muri monde yo kumva yuko nkwiriye gukora uko nkavuga ati akanagakosa kanasagakosa iki ndagikoze uko bigenda turanavugana kuri telefone rero ntuce wumva ngo sindagutumye ngo uje kumundonderera oya turavugana kuri telefone nk'ibisanzwe muri buja tuba turi kumwe hariho byinshi amaze kunyereka kandi kuvyo yanyeretse abaye cyagenda ariko ndaperforming imbere y'umukuru w'igihugu kandi ariko aranyigisha mu buryo budasanzwe nkuko rero yambereye inspiration burya uyo fiko niho yacambwira ati uriteguye kuza gukorana natwe ntego hasabwe iki none je ndagikore ngo nibihumba 500 gusa by'amafaranga y'amarundi yumvise gute igihe wari imbere y'umukuru w'igihugu uri kuramutwenza Yeah man, ladies and gentlemen, murameze fresh nanje ndameze neza cyane kabisa aho bona neza yuko ibintu biba bimeze neza cyane ni Step Media Network aho bona neza ko tuba twakorotse ibintu biba bimeze neza cyane ni Fabere Burundi canke ikiranga kiri umwe numba nahigereye ku Mutagato iba imeze neza cyane imbere yanje ndi kumwe n'umujene akiri muto cyane umusore mwiza cyane atwika aho bona neza yuko ibintu biba bimeze neza cyane imbere ko namwakira reka mbanze ndamutse abakunzi bacu bamadukwikena kuri Step Media bashishikara gusharinga ibiganiro tubaha uko bukeye uko bwije turakunda cyane namwe sabandi muri mu bihugu bigiye bitandukanye cyane biri ku mugabane w'isi ndavuga nka Amerika ndavuga nka Canada Australia ndavuga Dubai abandi bari muri Saudi bati Fabere Burundi tuba turi kumwe namwe 5 kuri 2 nako 5 kuri 5 imbere yanje ndi kumwe n'umusore atwika musaza kibatse gute je ni poa kabisa ndaho ndashimana n'abantu bayo ndetse na Satani ndamushima kuko turazi ngo Satani akora ibibi gusa je kuva mu gitondo meze neza nta kibi ndabona ico gituma rero nce ntacu ndamwagiriza muri no mwanya kabisa yes muramwumva nuko kuba takuzi ninde tuvugana so kuba tazi amazina yanje ni Arkeli Comedian ako comedian nako niyongereye ko abavyeyi bari bampaye akazina bambwira ngo ni Arkeli Akimana mugabo iryo zina Akimana ntituriko turemeranya n'abavyeyi kubera ko ico gihe bari nyita narakana nyine ndavyumva karakana Akimana ariko ubu deje namaze ko umuntu akuze bisobanura ko nta kishitwa Akimana aho nyine ndakwiye kuraba ingene tuhindure kabizina nyine canke ugwimana canke uwimana yes ni Arkeli Comedian umwami w'abana canke umwite le roi des enfants the king of kids umufarme wa watoto hariho nakandi kayo karavuka gato bita umuhanuzi yes umwami w'abana abana urabarya cyane no erega ikintu cyabaye nuko mwibwe umuntu avuze abana mushe mwiyumvira ngo bakobwa oya none umukobwa yitwa umwana gute kandi deja ari umuntu akuze umwana bajya abana batoje ko ndigitwenza aba bebe nicyo gituma rero ndi umwami w'abana abana ndashobora kubatwenza apana bajya abana b'abakobwa kuko abo baranashishwe ntibagitwenga nivuga abana nyine bajya batoyi bacaruka yes Arkeli Comedian
ukora comedy imeze gute? Je muri kamere kanje natanguye nkora comedy izi zose abantu babona izi bakina bagateratanya utu video duce igaheza ikaba ikintu kimwe ariko uko igihe cyagiye kiraba igihe umwanya ugendera w'umwanya isaha igendera bisaha niko nahavuye ngenera ndasa no bivamwo ndegereza mu byo gukina filme navyo nyene nsa no bivamwo kubera ko usanga nyene byabaye ngombwa ko ndabivamo kubera ko nabikuwemo nabo binshizemo chanja muri comedy stand up nyine ukora live umuntu mutwenza nyamubonana adashaka gutwenguka mutwenza ku nguvu yanse ku nguvu kamutwenza mu mahoro nuko ni ari comedian nuko reka tuganire gato utaraza kuba umucomedian warinde wavutse gute ntaraza kuba umucomedian urakoze cyane kuri cyo kibazo mbagije ariko gusa gitumye nsubira inyuma cyane muri kahise nako gahava kaba karekare cyane kuko kahise nyine kadusigira ivyahise so jewe icambere na mbere umwana w'imfura mu muryango wacu nkabandi umunyamwaro iwabo n'Imana hanyuma je nakuze cyane nkunda ibintu vya comedy bivanye no kukuntu twagenda turabibona mu bantu twara tewa gateka na ruguru nta bintu vy'ama televiziyo ibiki vyari biriyo aka video guru kabone yabari umuntu agafise muri flash canke muri memoire je rero ko nagenda ndabona tu video muri memoire niko naguma mbona umengo ivyo bintu nanje no bikina bikaza birambamo nyene nkumva yuko umenga intention yanje ni kuba nanje umwe mu bajeje gutwenza abandi ndibuka koko je chaque vacances naba namanutse no kwa muri miryango kugira nyene nze kunezerwa baturi ruguru uri kuriga bashaka kumanukana n'umwana kugira gutera gateka niho rero natangwe kuza ndabona filme zimwe zivumye cyane cyane izi filme zimeze nk'ama comedy ivyo rero vyagiye birama inspiration navuga nti naha ni maka nanje nasumuriro ndabe ko noje nanje mu rubuga abandi barimo yes warize yego cyane kandi gituma narize sinize kubera ko ndabikunda oya hari ukuntu abantu baba comedy cyangwa abanyempano umuntu wese ababonye ababonamwe ubugugu ryo nanye nashatse gufuta kiya kintu kugira ngo nige wanashima na University y'u Burundi niko ndayiga kugira ngo mfute kiya kintu cyo ko bavuga ngo abantu ngo ba comedy ngo nibigugu ntibiga je rero narize kandi ubona cyari ko ndiga bisobanura ko ndiko ndafuta y'amateka mabi kabisa yes nuko ni ari comedian twabonye agaragara imbere y'umukuru w'igihugu ariko aramutwenza byagenze gute uyumvise gute igihe wari imbere y'umukuru w'igihugu ariko aramutwenza konshi n'umumengo ndakumbuye gusubira kuhagarara imbere y'umukuru w'igihugu nyene sibire ndabikore nkuko nabikoze so ariho ibintu byari byatunganijwe kugira ngo dushibwikire imbona kazoza ari ishyirahamwe ryari yabitunganije iyo shyirahamwe ntibikenewe ko ndana no kurivuga ariko gusa ndashobora kurivuga la diaspora burundaise yatunganije bimwe mu byo kwegeranya abanyempano kugira ngo barabe ingene impano zacu zishobora kugira ico zifashije mu gushigikira iterambere ry'igihugu cacu na cyane cyane gushika kuri ryambona kazoza twihaye rya y'ibihumbi 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere baca barashiraho bavuga ati umugwi ku mugwi w'abanyempano abakomediye ukwabo abaririmba abacapa bagira byinshi nyene nkuko mwagiye murabibona ndizera ko kuko nawe nakubonye igihe nari imbere y'umukuru w'igihugu nawe wari waje kunshigikira urantera gateka ubundi ndagushimiye cyane abakwegereye bakumpera gacupa mugabo uririhira nanco ndakanya bakaguhuririhira hanyuma ico novuga rero kuri ivyo jewe naserutse mu ntara ya Gitega intara ya Gusa ya Gitega maze guseruka novuga ko urana ko intara buzagiye zirabatizwa hari intara zimwe zahora zitwa Mwaro zitwa Gitega ariko gusa ndashari ko ndabaza nyimba ho hari abavyeyi bibatisimu bazo kuko deja iyo umuntu abatijwe acarondera umuvyeyi bibatisimu umaze kumva intara ibatijwe bisobanura ko rero naho hazwiye kuba hari umuvyeyi bibatisimu y'iya ntara rero niyandikisha muri Gitega nk'umunyemwaro tuja muri Gitega ndagenda gukompeta muri Gitega bari banashizeho n'ubuganuke guhera kwa mbere gushika kwa gatatu je nduzi Gitega ndakora kuko nari nsanzwe ubumba ngaha mu gisagara ca Bujumbura je sinaje kurindiriraho Imana ngo turindirire Bujumbura jewe ni yashaka izoza kandi ahizoza aho zizonsanga ari hondi kuko je ama programme menshi yayo manda yazi cyo gituma je ntabwo bamfise ngo nzonsanga yansize kabisa niko biri
maze kuduga rero Gitega narakoze Yeah. nca ndatahukana ikibanza ca mbere mu ntara yagutse ya Gitega nk'umukomediye nomvuga ntiyabigize umwuga sinzi ariko yari umuntu deja kizamuka navuga nti ni Imana yafatanije na ya mpano yampa ikirafasha kuyatsa ya talent yes ico kiya kintu bita taranto rero kinari narayimvira ururimi kirimo tabura kabo mu gifaransa kumva bavuga talent sitano naciye rafa pasi numva ariko bavuga icyongereza ngo ni talent ngira kije kwimbera mvuga talent na taranto yes bishobora bagikwe kiya kintu taranto bashobora kubagikwe muri talent ubona akorera ndakavumbuye akorera aho uzokumva hose uzumenye ko ari je nakavumbuye kandi ugasurinye kabisa aho nije nakazanye ariko iri comedy bwakumva yes niwe yazanye taranto hama rero maze kuba mbere muri Gitega tubandanye bwa ntobinyibagize uko birakomeye cyane naraje ndagaruka ino mu gisagara ca Bujumbura akagano ke bampaye ndagakoresha mu migambi nyene yo kwiteza imbere nanje menga narare hose ko nobora uzoronka vraiment kuko nari comedy ndafise ibishoboka byose ndabifise twese turakuzi kabisa je ndi umwana umuhungu umwe muri bake Imana ikunda kabisa yes uzobona byose nkora ni kubera ko Imana inkunda muri bake yatoranije ndimo kabisa hama twaraje bavuga ati ababaye abambere ku ntara ubako intara ubu ni 5 ngaha mu gihugu cyacu Burundi bati abo 5 mu baririmbyi 5 mu bambere 5 ubako kuri kategori bagenda baratora ko umwe wese bazana competition kwizobera ngaha mu gisagara ca Bujumbura turategwa n'iteka nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu niho yarari abo ndavyibutse hari n'akantu nashaka kumusaba usujya munsi nagize ubwoba numva umengo ndanavyibagiye gusa nkubo hamwe twohura je no musaba ikintu atawundi muntu umwe yari bigera kimusaba kandi cyo mutangaza cyane tukiri ngaho nyene muta umukuru w'igihugu n'umujama w'abajene nino televiziyo ndazi arayiraba ushobora kukamusaba nta kibazo aho kantu no musaba byo bagomba ko ndakamusaba turi kumwe hamwe okavuga hanze hari abantu bafise utuntu twinshi uzamba hagize umuntu umwe ngo ndakaguhe ureke kugora umukuru w'igihugu oya je cyaka ndamwibonera amaso mu yandi kandi nyakubaho cyewe nkeneye akakana kandi nk'umujama w'abajene naje rero nshaka umbere umujama w'umwami w'abana tubikore neza kabisa yes nzokivuga hanyuma competition rero yaragiye irakoreka naragiye ndakora cyari n'iryambere je mpagaze imbere y'abantu nkabajya ndibazo warabibonye narakoze uko nshoboye biragenda neza naho nyine urana ko uko umuntu wese yakoze agashimwe yategezwa kukaronka aho nyine imbere y'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi naratanye ikibanza ca 5 ico kibanza rero ca 5 si ciza cyane kubera ko mu ncamake nabaye wanyuma nabaye wanyuma nyine narabibaza ko wabaye wanyuma kubera iki kituma nabaye wanyuma bakiriso bavuga ngo n'ubugombe bw'Imana maybe ngira sinari nateguye neza sinzi ayo gusa kiya kibaza nakimerita kandi naragikoreye vraiment kibaza cyanyuma kabisa naho utocishimiye mugabo narakoze neza sinabaye wanyuma mugabo urabizi narakoze mbere y'umukuru w'igihugu baraba amakritere menshi cyane kandi ayo yose nagerageje kuyubahiriza ariko gusa utwagiye turangora naratubonye narumvise ko bijya bizogaruka ku mwaka nzira ko tugiye kwa Meliora ubo nsanzwe ndanabikora ubu nsanzwe rero ndi umwe abo nshagira ko ndari bivuga abantu bakurikira ino TV cyane cyane abari mu Burundi bamenye yuko hariho ishira hamwe sinovuga ko ari ishira hamwe novuga ni ikigo kimwe kijejwe gufasha Imana gutuma abantu baramba cyo naco sikindi ni Buja Night Comedy yamibasha ke dimanche di 18h à 23h à 22h30 ikaba giheze ni yamwe abantu baja ukibonera abakomedie bo kwego rutangaje abo bari kiriko barazamuka cyangwa bageze hejuru mu gatwenga ku mafaranga 5,000 gusa ukaba winjije umunezero muri VIP ni 10,000 kandi nyene je n'ijambo ry'Imana rivuga ati mukunde VIP kurusha regira Imana mukuza izohera kuba imbere wako wehugina hari gihe urana kanya kantu bavuze ngo hahiri ngo abashigwa inyuma ko ari bazoshigwa imbere kaya kantu karashobora kutabariko wabipfumbuye gute ko kaya kantu ndakubana nkaje nk'umuhanuzi base je nk'umuhanuzi hari ibintu byinshi byari byaranditswe mwe mutamenye oya mu rundi rurimi aho kana ka prophet yukazanye ubuzanye ibije bintu byo kuvugisha rero ndi umuhanuzi yabonye ibintu imbere yuko biba yo kajya kantu aseka tukwita umukonseye konseye bakonseye nabo kwikomine
je ndi umuhanuzi we gashire mu kirundi ko ari umuhanuzi sawa mu gifaransa ni nomba ari conseil nzokemeza sawa umwanya ntakagira ko ubushakashatsi ushobora kukemeza yego numva ko abantu bazokugwa imbere bashigwa inyuma bazababonye ko atakintu ushoboye ariko ushoboye ikintu uri imbere ahubwo azogushira imbere y'abari imbere cyo gituma rero biza wo kwicara imbere muri VIP abo muri regira ukabarekera ko deja kwicara imbere nitara muzina abantu bose uzobona umuntu akora ikintu ugasanga yicaye inyuma kwicara inyuma no muhamagaro wiwe mureke kujya nyene ni bimwe mu vy'Imana yamuheza gije kabisa yes iyo Buja Night Comedy iri hehe itumbereye Buja Night Comedy iherereye muri ville mu gisagara ca Bujumbura mu gihugu cacu ciza c'u Burundi haruguru ya Clinique Prince Louis wa Gasore ibera kuri bare bita ku Muganuro abantu benshi ndazi baramaze kumenya ahantu hari Clinique Prince Louis wa Gasore kandi Buja Night Comedy maze igihe cyane iriko yagirirwa ama promotion tuvuga ivyiza vyayo atwebwe bamwe mu bajejwe gufasha Imana gutuma abantu baramba tuma twamamaza tuvuga ati Buja Night Comedy muze dusangira umunezero kabisa yes ni muri ville kuri haruguru ya Clinique Prince Louis wa Gasore kuri bare bita ku Muganuro kabisa yes biba chaque dimanche di 18h kubandanya nuvuga ko aho hantu rero hadapfuye umuntu hafi ikintu kubera iki umunezero abari mwinshi cyane yes none abantu barajya abantu aho nari nagiye kavuga muri Buja Night Comedy twari komeje haba hariho abajejwe gutunganya ibintu hamwe bita ba mucoma bari ba mucepe sinzi bajejwe gukora utuntu tudufiriti utunyama uduki twose baduhari urafata umunezero wo gutwenga ukajana n'akariko kaja munda utunyobwa tubaduhari kuri prix imeze neza cyane nta kintu kihabuze vraiment yes yeah no wavuze ngo warakinye filme hanyuma mu nyuma wisanga muri comedy filme nayo ivuga ko iki nka Arcade Comedian nka Arcade Comedian umwami w'abana kukanunza ndakiwe bitavumbuwe umuhanuzi kabisa umuhungu umwe muri bake Imana ikunda novuga nti ubuzima bwa filme ubuzima bw'iyi industry y'u Burundi bwacu turimo buraryoshe cyane mu gihe uri kumwe n'abantu batahura ico bari ico bashaka kugira nico nabo bashaka gushikako novuga nti je natanguriye muri comedy imbere yuko nja muri film natanguriye muri comedy mwishira hamwe riraho ryaramfashije vraiment riranduza aho ngeze hose novuga nti ndabashimira ko barafise ico bakoze kugira ngo nanje shikaho ngeze yes hama twaragiye turabapropose turavuga tuti ubuzima bwa comedy mwino miss tuko tubona yuko umengo biriko busa no budafatiswa rero kugira ngo rero natwe ntitwiga turiruka kuswa kandi zagurutse katuje muri filme ndundi tugiremo dutanga impanuro ko muri comedy twigisha gutwenza abantu gusa muga muri filme naho hari impanuro ko muri comedy deja ushizemo impanuro ntibasubira kuyira abantu bo barashishwe nimba atavyo waruzi ariko muri filme urarira umuntu nawe akarira uratwenga nawe agatwenga twavuga ati rero sinzi ko mushobora kudufasha nk'aba manager tukaja muri kategori ya film tukanza tukava muri comedy kugira turabe naho yuko twogira ico uruhara mu buzima bw'abantu kugira tubafashe kubona ivyoroshe canke ibigoye ko muri film urabona hariho situation nyinshi ushobora kubona umuntu yakinye afise ingorane zinizo ugasanga nawe ziratusha kuri wewe ukabona ingene irya ngorane yayivuyemo aho kantu nawe ukakigira aho ukavuga ati kujya mukobwa cyangwa ujya muhungu yapfuye muri ya situation kujya angereka nkora uko ndabe ko nova mugasanga uhakuyemo icigo kabisa rero baratwemereye turaja muri filme turakora ariko gusa intambamye urabizi ntizibura naho utazimbagije mu minsi mike cyane namaze muri iyo company baradukoresha uko bishoboka kose ariko bahavuye baratwirukana bari batubwiye ko turi abana babo batwirukana kandi atakintu wovuga yuko basa n'abaduhoye mugabo bavuga ati mwebwe ko muri abanyeshuri umwanya wanyu ubu tubona uri kuragora navyo bagura kugira ngo muze muraza gukora video ngaha kandi muri kwishura tukavuga ati none umunyeshuri nawe arafise uburenganzira bwo kuvuga ati jewe après midi umwanya uyu n'uyu ntituza kuba turi kwishura canke nza kuba mfise umwanya ndaza nkore hama ibikorwa bibandanye mugabo habaye kudatahura nabavuga ati imihimbiri hari kabisa ariko gusa je ndabishima nkubiyo batanyirukana sinari kuza n'imbere y'iki kiganiro cyawe nkore nari kuza gute kandi wumva nari kuba mfatiriwe hari ariko gusa uko abantu bagenda baragukorera ibintu biba bagende ko bakugurura amaso yes barakugurura amaso kuko kenshi na kenshi iyo waruri ahantu bakagusohora nko mu nzu niho ucomenya yuko kumbe ubuzima bwo kuba hanze y'inzu bugoye uca wiga rero kumenya ico gutuma usubira kuba umuntu aba mu nzu yes ivyo nivyo byatumye
uyu mwanya nitwa Arkeli comedian nitwa umusesanguzi witasesanguwe nkitwa umuhanuzi nkitwa the king of kids yes je ndabishimira Imana uko nyene nuko wavuze intambamye uhoye nazo canke cyo no kwita mu rurimi rw'inyamazuru challenge nikiye ciza wakuye muri filme canke movie nikiye ciza wakuye muri comedy mvuga ko comedy na filme byose biharugwa mu bikino ni ibintu bakina rero je navuga nti iciza no banarakuyemo hariya deja byarampaye kugira icubahiro kandi ntihabuza abantu babonye ibintu nkina bikabatusha mugabo ikintu kimwe bomenye aho hantu naho twari twakora neza zari ngorane basa siniko ndabagaya cyangwa ndabakritique wumva nta bintu de special je novuga no banarakoreyeyo muri kategori ya film oya none yumvire nk'ubu nko muri filme ifise nk'ama episode 10 ugacamwa muri zibiri uyu muntu yaravye izo 10 zizohera cibuka ko we waciyeyo wapi ico gituma rero izo nizo challenge rero ushaka kumenya izo nyine nizo twahuye nazo gushigi kumva kuba umuherekezi w'abandi uvuga ko bana twabaye mu city acunze umusirikare kandi umusiti agacunga afise ikibando umusirikare afise inko muri abo babiri uca wumva ubucunze uyundi wowe uravuze ngo ati ibyo mwari mwiteze byakoretse cyangwa ko mwari mwateguye ko mu performing asiko mwa performance mwari muzi urugezo kanaka rwa performance yanyu aho rutegerezwa kugera naho rudategerezwa kugera urumva ikibazo cyabaye muri ujya mwanya je ndiko ndakora cyane ndiko ndategura nabona ko ndumumeyere kurusha abandi ico kandi nawe urakizi no ndazi uzikora umumenyesha makuru wa mbere asomba abandi ariko niko je ndabibona uko nibo wa mbere umpaye ikiganiro nafata umwanya nk'uyu wose ntera ntiwo wa mbere usomba abandi kabisa yes so rero ndiko ndategura narabona neza ko aje mu comedy ashobora kubikora kubica bigacika ku rwego rw'igihugu bwanagiye guhura hariho abandi kumbe babigize umwuga babitanguye kuva kera mbo bifisemo uburambe mwavuga ati rero inyenyeri yawe hari ahantu ishika ugasanga iguye mu mazi rero je narakoze uko nshoboye mugabo kumbure hari habuze travail z'umurengera kugira ngo nyene zinshire muri monde yo kumva yuko nkwiriye gukora uko nkavuga ati akanagakosa kanasagakosa iki ndagikoze uko bigendo bakore mu ico gihe ntabwo nari mfise information zikwiye zingene bishobora kuba bikorwa nari nzi gusa yuko ari gutegura inkuru ukaja kuri stage ukavuga ugaheza ariko ubu uko nagenda ameliora bivaye kuko kuva bigenze kujya nacenja kwiga icyatumye bigenda kujya uri ndamaze kubibona nazi bijya vyatumwe ni iki ubu hamwe byo nagaruka honyene ahubwo yo hadafuye umuntu wafikira nuko ubu narabonye hari amayere n'ahatari amayere ushaka kubona ko nakosoye araza duhuri ajya muri bujana yitwa Medura ndagusambura kabisa ndakubomora hadapfuye umuntu hafikino iyo rero ako kantu ntukimenyereze kuko akunda gufasha kavuze tutari kumwe ushanda gufungisha kuzo bukanyivye kabisa hadapfuye umuntu azofikina nuko biri ariko gusurazi mu buzima biba bigoye kuba je ndi uyu nyene ndi aka kantu mugafate cameraman aka kantu mugashiremo uko aka kari mu byanzanye urazi banzo kupe rindira none nkaho hagumije maka gacha kamena umutwe nkaca mfira imbere ya kamera oya curaba nk'ubu kiciye kigwa mu mutwe kandi ntiwakuvye bariko baradukurikirana manze mutenyeye gatoyi ubuhinga bw'ivyuma buragoranye umuyaga nk'uburacitse ibi byari bicometse bice bitembagara mutubangire gatoyi ingena jinje nko mu bafasha abandi nkuko rero mubibona hari abayisanganya urabona anye umuyaga nkuba wacitse ikintu cyo kiratembagara yawa kumena umutwe nyimba cyariko kirambeshuza nyimba ari mission sinzi Imana irakinze deje umuhanuzi ntafa gupfuko nyine aho hari urufunzo ikintu cyose kiba Imana iba yakinze ibidayimoni birasinzwe none ikintu ushaka ni iki nuko umusaza
wewe uno munsi uri kuri performingira muri Buja Night Comedy ariko ko biri kose urafise indi ndoto umva ushaka gushikana hehe comedy mu Burundi usivye na comedy gusa ndashaka ahubwo no kubandanya muri film ntacyo cyo gusambura ijya mitego batasambuye abantu yishurire hamwe no kuvuga ko biragoye muri comedy shaka ahubwo kuba umukomedi wa mbere w'umurundi apana umukomedi wa mbere gusa shaka umukomedi wa mbere w'umurundi akiri muto abikora neza cyane ko deja akantu kamwe rero utamenye ahubwo ndakibuse ngenda nakakubwira jewe nk'umuvumbuzi nije muntu wa mbere ku isi yakuyeho rokoro yo kuja imbere y'abantu akigisha afise imyaka mike 19 nije mwigisha wa mbere basi w'umwana yabayeho c'est ça la vie kandi kantu vumbuye ko nakantu kare karahanuwe imbere yuko byose biba mwe mutamenye kabisa nuko ishura ku kibazo canje nako ikibazo rero cyawe jewe ushaka kuba umukomedi wa mbere mu Burundi abikora neza cyane yishimirwa ubwa mbere na mbere n'abarundi hama abarundi ndi babona abishoboye baheze bamurongike gufasha abanyamahanga kwishima abanyamahanga nawe babona abishoboye sinshaka kubandungika mwijuru nzoba ndagenda ntiharagera mwijuru burya hari abakomedi benshi babiciye bigacika meza abantu imana iramaze kubona ko ataragira ko ngenda nzoba ndagenda ushaka kuba umukomedi wa mbere mu Burundi abikora neza atwenza abantu nkasaba n'Imana ahubwo ishishikare kunkomeza kugira ngo mbashe kubikora neza kabisa yes umukomedian akwenspira mu Burundi nuwa umukomedi wa mbere basi je yatumye numva ko nkunze ibintu bya comedy ni Ismail Gasore ushaka no kumbeshuza cyo ndakubwira filme yakinye yari filme imeze nka comedy iyo nawe ndazi warayiravye kandi ico gihe naho warumaze kuba umustar ijya rero jewe niyo nahora mbona ni viriye ruguru umva ruguru atari umuntu afise akakarite memoire abinyereze je sinarinze vyari rero Faso Gasore yabikinyemwe nanje n'umumengo no yishobora ishimbira inspiration dasanzwe kandi Gasore twama twahuye mugasi ndamubwira ko ari ico cyatumye ko ari we yatumye mba inspire kuri kuvyiwe urarabi diamond ntibisure kungwako izina ya Yesu hanyuma inge gatoyi yego amadayimoni atsindwe katika jina la Yesu urumva rero Gasore sindamubwira ko ari we yanyespiye aha kantu mugakara twengeje urumva rero Gasore turamana muri Buja Night Comedy horaza kudushigikira yego ariko gusa ndizera ko umunsi kandi turanavugana kuri telefone rero ntuce wumva ngo sindagutumye ngo uje kumundonderera oya turavugana kuri telefone nk'ibisanzwe muri Buja tuba turi kumwe hariho byinshi amaze kunyereka kandi kuvyo yanyeretse urabona urabona muvyo yanyeretse abaneza uri umunyabyaha muvyo yanyeretse hari bimwe byatumye nitora amakosa yoba yarabaye cyagena ariko ndaperforming imbere y'umukuru w'igihugu yes kandi ariko aranyigisha mu buryo budasanzwe nkuko rero yambereye inspiration nigwe kandi ariko ambera umwigisha mu ino minsi yes cyane cyane biciye muri Buja Night Comedy yes umunsi wa mbere performinga muri Buja Night Comedy byarakoroheye umunsi wa mbere performinga muri Buja Night Comedy byaranyoroheye kubera ntiyari yo ryambere nkoze iyi stand up comedy ni nagiye no muri competition yari iri hosted na Gasore nyene bari yatunganijwe ni radio iraho hanyuma urabizi ko nacenja go performinga igitega naho nserutse kugwe rw'intara nkacanze ngahe Bujumbura nuvuga ko muri Buja Night Comedy nagiye go performinga ari uko biya byose by'imbere y'umukuru w'igihugu byaheze umva ko deja jewe imbere y'umukuru w'igihugu natinya bajya basirikare bafise inkoho n'ibiki ariko muri Buja nta n'umusita hari ngo afise ikibando namba nta n'umuntu umwe yari kuntera ubwoba naragiye ndakora uko iwanje kandi nyene mvayo ibintu bimeze neza kandi n'ubu biracameze neza cyana ko burya uri umuhanuzi hari ibintu byinshi ukora naho usanga bidafashe wowe ubwi wabona bidafashe ariko ugasanga abantu bo bayayutse ko bimeze kabisa nuko tukiri ngaho nyene wipfuza gukorana nande w'umukomedi canke umukinyi wa filme mu Burundi habe kariye natangura navuze ngo umwami w'abana ucuzana ibintu by'abakobwa ci abantu cyangwa gukorana nabo cyane cyane ubona abakobwa kuko nibo mbona bafite amazina akomakomeye mugabe ikibazo kisha kihaba je nkivuga wacuzana ibintu by'abana ngo umwami wabo abyize sine navuze abakobwa banashima bafuye kundendereza yego muga ninavuga abakobwa motifu cuva ngo kwera ndumuhungu nshaka kwiyegereza abakobwa b'abandi cura mabinga bayagwa oya hari akantu abakurambere barayamaze bati bamaza make
yaramahera amashuri yo bamwe turayabarusha sinavyo baroze umva barayamaze bati ni hatari rero ni hatari je nshaka gukinana nabo bakobwa kuko tije bakobwa ne bazi kubona umengo bari cyane bari muri iyi industry yacu y'u Burundi cyane mu mafilme mu biki nibo batagara kurusha abandi ko ariho benshi nagenda bwira honyine none abavuga ahubwo ranyibukije urabona Noraske ntare uramuzi bijya Noraske je namwandikiye nabwa ni muta jewe nitwa nakameze ukuntu ibintu biroko nshaka mushire muri timu yawe yabakina filme jewe nta bintu byahatari nje kukugoza shaka gusurabe ko ndabishoboye habe ni wabona ntabishoboye usubiza inyuma ndabishoboye umpe kubandanya ayo mahigo kandi ntiyanantutse mbari ati umuntu twahaye ako kazi yitwa Fiko nyuma ari Fiko nyene arampa nimero zibati nimuvugane Fiko turavugana nabwa je bimeze uko ndabwira nyene nabwira Noraske cyambwa ngo urumva ikibazo cyawe ndacyumva cyane kandi ngo twe nk'abantu bajeje gushigikira impano ngo bisa nkuko ari kubona base kuva ari kubona avuga nta kiraciyemo vraiment kandi ntanguriye n'ahantu bafise izina baryubatse ibihe nibihe bisobanura ko rero jewe atantambamye nimwe ngiye guhora nayo burya uyo Fiko niho yacambwira ati uriteguye kuza gukorana natwe ntego hasabwe iki none je ndagikore ngo ni 500 gusa by'amafaranga y'amarundi ico gihe rero uvuze 500 kandi nta n'imisi myinshi heza navuga none muri 500 umuntu muzica mufasha gute na gute ngo navuga nti je nasanga basi bazongumizayo nkakora je bakamfasha kuduza impano yanje ayo mahera je nari kuyarondera nkayatanga ariko acambwira ati uraza tukaguforma truamo aho turakwigisha byose tukakwigisha tukakwereka ingene ngo witwara imbere ya kamera ingene ugira gute ibintu byose bisabwa kugira ubumukinyi yemewe ati duhejeje izo truamo turaguha certificate tukaca tugusohora rero ukaburonse umwidegeye byo gukorera ahantu hose wumva ushaka ati ikirenzeko twebwe tuzohora tuguhamagara ko gukinisha tubonye bikenewe aho kantu rero katumye rero byose bica bipfa bako niho vuga ngo tubonye bikenewe kandi deja mwamazi kungira umunyeshuri wanyu murika kunkoresha nkana ndabihebye ningumaho cyangumaho rero hama ubunye rero nshaka gukorana n'abantu batahura impano y'u Burundi cyarico batahura ko umuntu bamufashije kuzamuka bija mu mateka y'igihugu nko ndavuga yego jewe umuntu wa mbere nifuza kubona amaso basi manda mubona amaso mu yandi turiko turavugana gusa ambwira ati wewe nk'umunyempano nshaka ukora uko deja je nkina comedy na filme je no uyikora nabiye ngo ugiye muri comedy ngo cubunye inyego ya comedy gusa ije rero nuko ko je mfise rero ingabire yigwije ko incuro n'incuro kuko apare ya comedy na filme ndashoboye oya nta kindi nshoboye ibindi byose navuga nabasanga mbeshe kwiga gutwenza kwimvira cyane ko umusesanguzi ibi bose nako ndavuga muri filme ndondi abantu je nifuza ko dukorana umuntu wa mbere ashaka ko anyereka inzira kumubona ariko arambwira ati kora uko Mimi Mireye sinzi kumuzi uramuzi nuvuga ko jya anye je filme ziwe zose mpanda ziraba bwabo kenshi na kenshi ibintu byinshi akinyemwe akunda kumuto ibintu biteye agahinda jewe niwe muntu wa mbere nabonye ashobora kurira muri filme naje ndikunda yiraba nkasanga narize abo bavuga ngo mose uyu mugabo ngo atemba ja mu nda wandi ndiko ndegereza ko umugabo mugabo ukuntu maze kuyabona igihe nako ndaraba iyo filme yiwe nkasanga narize yatemvye akoroka ntiyagiye mu nda wanashima ariko gusa je ndifuza kumubona ariko aranyereka inzira akavuga ati je nshaka ndagufasha umunyempano ndagushira muri filme ndakwereke ingene wokora ku burambe fisemo je nanje ndakwereka ingene ukora yereko akinatwenga naje mpasanga natwenza amenyo nkanikira naye ataramira yose nkashira hejuru kabisa uyundi nifuza Mimi Mireye ubwa mbere la fois zimwaraje muri Bujana yit comedy narababonye muri nari kumwe hane ko ndakwaza nti uramuzi ko yanumve kumwihakana ndababonye muri kumwe ndavuga ko uyu yo mu journaliste ndamuzi kandi je ngene turamukanye kabisa cyane ubwoba Aruvera mwari kumwe na Aruvera ntaravuga ibindi Aruvera nanje ndashaka ko dukora nimba bishoboye ashobora kuvuga ati reka ndamufashe aramufashe nimba nawe azi yuko ari abamufashije gushika we yashitse arafasha abandi kandi azampereko ariko akaba atabamufashije je sindamwinginga ngo nzomfashe arareka
kuno ega bako umuntu atashonje ashobora kugaburira ubushonje kabisa kandi abatabazi yuko inzara ibabaza wapi nico gituma rende ko nakubwira ne umuntu wese azi yuko yoba afise uwamufashije kandi akaba mwishimira akaba yishimira igikorwa cakoze nafasha abandi bampereko hama ico rero muri Buja Night Comedy nashatse kuza kubaramutsa mugabo nagiye kubona nsanga muri kumwe n'abapolisi babiri atani nkoho bafise wanashima tanite n'izigipolisi bambaye sinzi rero ko ari abapolisi w'igihugu sinzi ko ari abo mwanovye mwibarabara kugira muze kudutera ubwoba ishagiye kuntangaza rero bari bacunze ya Ruvera cyane none ko abasitari ngaha bamaze baje barenga batanu kuki bacunze ya Ruvera wenyene bisona ko aba bandi bari kumwe naho hoza umuntu akabakora ataki igihugu shaba gihomvye erega twebwe abantu baba artiste mbajya abakomedi baje mu artiste none oya jende mu humoriste abantu baba humoriste aba artiste twadufatiye kunini igihugu cyacu Burundi ko nk'ubu no kubya nko kuri page yanje nka Facebook kandi se ari comedian shuyibona abantu benshi bankurikirana abarundi bariko n'abanyamahanga bariko bisobanura ko abo bantu bari mu mahanga peut-être bashobora kuba batazi Burundi gusa barazi yuko je mva mu Burundi bavuga ati ujya muntu ava mu gihugu citwa Burundi tukizi kandi nawe ntitumuzi mugaba bikora neza cyane rero ico gihe je maze gusanga mufise abacungereye hatangaye turatinya kuturamutse nkawe nk'umujournaliste rero ndanakubaza kajya kantu Arvera yakoze ndakubwiye ijya ni mbere ni rokoro yakuyemo atanu n'undi muntu azoyigira aho kandi gituma Arvera ntariko igasinda mutuze ahubwo karantangaje karanshavuza ariko munyuma nakiye gusanga arakubwenge wavuze ati Yesu kugira mushikire wanza guca ku ntumwa ziwe 13 bana Arvera yazanye babiri naje mfise babiri kabisa naho tababona ha kugira unshikire ubanza ku telefone ku nimero yawe na mob uwo ni wa mbere icyaka bintu kugira kandi ushobore kundonka ubanza ku telefone ku nimero ya limited abo babiri iyo utabakoresheje ku telefone kuri umwe muri abo kundonka kabisa ko nanye ndacunzwe rero kabisa niko biri kaya kandi nakubwenge nuko je mbere naho nzoba napfuye umusekirite zo murondira kama daimoni hava menyera kaza kunkindira ko niryamiye naruhutse mu mahoro kabisa nzomutwara aze nijoro mbonye igishetani kince karambwe ni muta kubitugorona kabisa ko biri ubuzima niko bumeze nuko reka twigarukire muri comedy ufise indoto y'ibisazi imeze gute nka Arikeri comedian ufise indoto y'ibisazi hamwe ufise indoto y'ibintu bikomeye ubuze ibisazi mu Burundi utahura kwa Rojandi ufise indoto y'ibisazi bisora ko muri kazoza ipfuza gusara rero nta ndoto y'ibisazi mfise indoto yo gushika kure icambere kumva ko nishimiwe n'abarundi kuba umuntu atwenza kujya kwaba ntaza nkakora mu bije byose bana bakigingi bakora araho kigingi ubona umengo no mu comedy wa mbere arenze muri stand up y'u Burundi yari nanje nifuza kubifuta nako bitamfuse nzobifuta kabisa nuko ugukeneye nka Arikeri comedian yo gukura hehe gute byo koronga gute ubu umuntu ankeneye aha ndashaka nakubwiye inimero ya telefone nkoresha ni wese niyo security wanje ndashaka kumutanga unkeneye akazo telefone birasanzwe ko je ntaco nikeka kabisa none wongiriye iki ntunyica umuntu afahageze hariho none hari ubwoko bw'urupfu rutanyegera kabisa kuko ngo gurupfu giturumbuka oya ivyo ntibiba umuzofageze urupfu atari urupfu je ntirumfata kweli ko biri unkeneye Murundi mba mu Burundi nitwa Arikeri comedian ugiye kuri page yanje ya Facebook aho ubona ko nimero direct kujana kuri WhatsApp kacu nyandikira tukavugana ariko gusa nk'abifuza kundonka ngo tugira tuvugane byinshi vyimbitse uze kunyibutsa ikiganiro kigomba giheneze gutanga nimero murakoze kabisa imbuga ufite zose nizingahe zose afise imbuga zigera kamvuge ndafise urubuga rwa Facebook ni Arikeri comedian TikTok ni uko nyene YouTube ni uko nyene na Instagram ni uko nyene kabisa bose ni Arikeri comedian kabisa yes wanje nshigikira icondi nanje nkasaba bafashijwe gufasha batarafashwa kabisa no kuvuga nk'umuntu agukeneye ngo za kumutwengereza abana muhira ndibaza nta kibazo umuntu ankeneye rero nze kumutwengereza abana muhira aho ndabanguka kabisa ko deja umwana n'umuntu akeneye kubona abantu bamwitaho je sintwenza abana gusa je mpamagaye nze muhiri wawe
ndabakoranya mwese muga nimba atamwanya ufise nzozo ufise mwicare hamwe n'abana mutwenga abana bose babone ko namwe bamwitaye kabisa Arigeri comedian reka tugushimire cyane murakoze cyane naje ndabashimire kimisha jewe ndabashimiye nkuko nanje munshimiye kandi mwakoze kubona yuko mukwiriye guhamagara jewe hari abantu benshi cyane bafise izina bubase mwari gutegezwa guhamagara ariko mwemeye murahamagara umuntu nka jewe umuhanuzi kugira ngo nyene nze guhanurira abo kuri Step Media bumve nyene ko ibintu bimeze neza cyane so aha hantu iki kiganiro kiyo kiraca iyi page murayibona sindida kwisubiramo je sinkunda ibintu umuntu aguma babwira gusa mwengo ntimubibona koresha amaso urabiki kimenyesha makuru ufite handi ahantu handitse subscribe canke hashobora kuba handitse s'abonner canke suivre ushiramo commentaire kuri ikiganiro canje wandika uti hadapfuye umuntu hazopfa ikintu uzobejeje kunshigikira kabisa asante sana turagushimiye cyane ni Arigeri comedian aho bana neza yuko ari umusore akiri muto cyane mu myaka 19 aho bana neza yuko ari umusore mwiza cyane kabisa ariko akoresha itaranto yiwe neza nkuko yayihawe yari Step Media TV aho bana neza yuko dushishikara kubazanira impano zitandukanye nuko mwananya mugira subscribe like share comment kugira ngo ibiganiro byose cyo bashikiriza bibananya kubashikira mu mahoro n'umutekano mwongera mu bisangiza n'abandi kugira ngo bashishikare gutwenga avuna imbavu nuko yari Fabere Burundi ikiranga kiri umwera aho bana neza yuko shishikara kubaryohera cyane turaguna cyane mu bosi bacu ciao ciao